Yes, uyu munsi rero nawe tuko turavugana ni video yagaragaye Harmonize ariko megerageza nk'umenga ari karasaba ibintu. Hamna kaa huko chumbani chako. Music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show. Unapokuwa opposite na mimi, unapokuwa umeenda tofauti na mimi, unafanya vitu vangu na kila mtu alikuwa anaona vitu anavyofanya. Kwa swali lilotokea, ni swala la busara, swala ambalo linataka hekima. Mtu mwingine akitokea lipush, analikandamiza, anaonyesha chuki ambazo Yes, abakunzi wa Linda La Costa TV, iyi ni The Town Trend Show. Murazi neza yuko twama tubahereza amakuru ari ku mwanya kandi ashushe cyane, amakuru atanu na hamwe muba mwayaronsa ayo makuru, ariko Linda La Costa TV muri The Town Trend Show murayaronka ayo makuru. Yes, banzu fyonde subscribe, like na commentaire kugira utubwire ukungene wakira ibiganiro vyacu, amanda kubwira amakuru ashushe cyane muri Tanzania. Isa ni mu gihugu kibanyi cha Tanzania aho ibintu byashushe cyane. Guys, ibintu byashushe ndakuye ko byashushe no kuvuga neza yuko ibintu biba byarenze inkombe. Yes, uyu munsi rero nawe tuko turavugana ni video yagaragaye Harmonize ariko megerageza nk'umenga ari karasaba ibintu. Mvuze gusaba ibintu nawe ucuvyumva, nawe uri umuntu akuze, aho yari kabisaba umwana wa ariko abisaba umwana wa Kajala ariwe yitwa Paula. Uyo Kajala rero akaba ariwe yarasanzwe ari mu rukundo na Harmonize, ariko Harmonize akaba yari kwamusaba kuzimitara. Uyu mwana akaguma yanka, ariko aguma yensista arizimye. Harmonize rero ivyabandanije ni Rayvanny umuririmbyi kuva muri Wasafi kwa Diamond, aho yanditse amajambo akomeye cyane avuga kuri Harmonize. Rayvanny ku rubuga abicije ku rubuga rwe yasanzwe akoresha kwa Instagram, yanditse ati dunia ina majabu yake lakini sijawahi mtu kama wa majabu kama wewe bro. Harmonize TZ aramutagingako ni binadamu wa aina gani wewe ambaye unataka kwa na mama na mtoto pia, tena kwa nguvu zote, na unatuma hadi utupu wako bila hata kuogopa nafasi ulionayo kwenye jamii. Kujidhalilisha kuwa ya ajabu sana ulionayo, yani kila nikikuwaza sipati jibu. Ndugu yangu, ulikuwa unawapigia simu viongozi mbalimbali juu ya swala langu. Au tukibuka neza yuko Rayvanny nawe hari bisanga vyigeze kumubako, akaba yavyibukije mugenzi wa Harmonize. Mimi sasa nawaza leo hii utawaangaliaje? Wewe ni balozi wa kampuni na zimekupa heshima kama balozi. Sasa nawaza unapata wapi ujasiri wa kutuma utupu wako? Ni kampuni gani inakubali fedha hii? Naje wanakuonaje kwa kitendo hiki ulichokifanya kinachodhalilisha wanawake, hasa mama? Rayvanny yabandanije yasozere amubwira nti ushauri wangu, omba radhi kwa wazazi kina mama, nikiwa na mama na wanawake ambao ni mama zetu wanastahili heshima. Niko yarangije amusaba Harmonize mugenzo yuko yosabe kigongwe ku bavyeyi bose. Ivyo bintu rero bikaba ari ivyo bintu biriko biravugwa cyane. Uravye East Africa yose, turavuga Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda n'u Rwanda, turavuga neza yuko ari yo nkuru gusa iri kiravugwa mu gihe
aha mu Burundi vyigeze kugaragara bigaragajwe n'umuririmbyi Sadbi Satroma Bafraho yigeze gukreaza nivyo bintu vyo kuguma bari trend cyane barimvyi b'abarundi tukabona neza yuko n'uyu muziki nga mu Burundi abarundi babaye okipe no muziki wabo bari okipe n'ivyo bintu biriko biravugwa ni vyinshi cyane biriko bavugwa muri Tanzania bivanye nico bitayo mabase yabo bariko barakrea kuko n'ibintu bibaduza bikongera bikabinjiriza agafaranga abafana bakaronka abarimvyi bakaronka amakampuni atandukanye akayironkeraho akunguko Sadbi rero akaba yarabikeye ivyo bintu kandi arabikora igihe kitari gitariko abarundi babishiramo inzigo babishiramo umutima muri kuko babonye umengo niwe azoboneka nka leader azoboneka nka creator baca bishiramo inzigo ubwo biba birapfuye ivyo bintu rero bikaba bikuza umuziki cyane bikaba bikuza n'abaririmbyi bose muri rusangi bakunzi barinda La Costa TV turabashimiye cyane kandi tubibutsa kubanda mufite subscribe kuri TV yacu yarinda La Costa TV murazi neza yuko ibahereza ibintu biri ku mwanya kopie kuri microphone murazi yuko tutajyama turabakunda cyane ni mubandanye mudukurikirana ciao Music, celebrity, entertainment, showbiz. Welcome to the Town Trend Show.